wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Bwana asifiwe sana. Imana ibahezagire kuba kwanyu hano hantu muri kino gitondo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibakomeze. No kuri turi mu bihe by'umugisha. Haleluya. Turi mu bihe vyiza. Haleluya. Ndakunda igihe cyose numva akamo kandi numva akaryo ku bantu b'Imana ko gukorana, twiyumvira, tuganira ku ijambo ry'Imana, dusengera hamwe, dusengera imitwaro. Muri iyi ndwi tuzoba dusengera imitwaro. Nimba ufise umutwaro wo gusengera, twaravuze ushobora kudashira ku izina ryawe ariko wandike ko umutwaro canke sujet de prière kugira ngo muri iyi ndwi tuzobe tubasengera, dusengera iyo mitwaro itandukanye. Ushobora kuba uri mu buzima bwawe. Ndaza gusaba igikorane n'icahera bajya abantu badufasha badushire gusibiseke ngaha anya sivyo gushira mu ishikana ariko nivyo gushira mu sujet de prière. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo dufate umwanya wo gusoma iyo mitwaro itandukanye kugira ngo turonke uburyo tuzogira ibihe byo gusengera iyo mitwaro itandukanye iri mu mitima y'abantu b'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Matayo igice ca 20. Twako turavuga gato mu mwanya uheze ingene vy'ukuri Imana yaduhezagiye. Igihe cyose nariko ndaraba ukuntu dufise Apollinaire atari ngaha, dufise de papa atari ngaha, na Denis atari ngaha n'abandi. Aho kandi nariko ndibuka ingene imisi yose ngaha ku misi ya Mungu hama hari abantu mutabona ariko batumiwe mu yandi mashengero, batumirwa kenshi cyane mu yandi mashengero kuyabera umugisha. Ico nacibutse naco numva kugishimira Imana kuko Imana yahagurukije abakozi benshi hagati yacu kandi Imana ikabakoresha kubera umugisha ahandi hantu. Ndagomba kukubwira yuko ntituri shengero gusa rigarukira hano, n'abaririmbyi nuko imisi yose bamafise amaprogramme ari hagati mu ndwi canke ari mu ma weekend, igihe cose rimwe mutaha mubabona bagenda gushigikira. Ntituri shengero rigarukiye hano hantu gusa, riserva hano hantu gusa. Ako ndashimira Imana yuko n'ayandi mashengero kuvy'Imana yaduhaye, kuvy'Imana yadushizemo, kuvy'Imana yaduhaye ko ndashimira Imana yuko turi umugisha no kuyandi mashengero atandukanye. Ico naco ni ikintu cyo gushimira Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ikomeze gukoresha cyane. Iyi ndwi twarahagaze cyane kuri iki kintu no ku munsi wa Mungu twaragihagaze ko cyane. Nukuri ndumva umenga iyi sujet turagomba kuyirangiza cyane, turagomba kwigarukiriza hano ku majambo atandukanye twagiye tuyavuga ko. Ariko kandi wibuke yuko mu majambo twaganiriye twaravuze yuko uravyumva ikizokugira umutunzi, ikizokugira umuhigwe ni igihe cyose mu buzima bwawe usanze uri kura serva intérêt z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ni igihe cyose usanze mu buzima bwawe hari ico uri kurakorera kijanye n'ubwami bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Iki ndagishimikiye ko cyane, ndakikubariye kuko iki ni ikintu kigize ubuzima bwa minsi yose. Hariho amajambo amwe twiga ajanye n'ibihe kanaka ariko iki n'ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Aho uri hose ugomba guserva, uravyumva, cause ikuruta. Ugomba gukorera, uravyumva, inyungu z'ibihe bidashira. Nico gituma Yesu yavuze ngo uravyumva ngo tubike ubutunzi bwacu mu ijuru aho ingese zidashika, aho abambuzi badashika. Uburyo bwo kubika mu ijuru si igihe mutanga amafaranga yanyu gusa, ariko ni igihe ubuzima bwawe ubwemvesisa gukorera Imana, atari uko witeze yuko en retour hari ikintu curonka buno nyene. Ntiwiteze ko baca baguhemba, ntiwiteze ko hari amafaranga ucubikuramwo, ariko ukagira ico ukoze kubw'ubwami bw'Imana. Uravyumva,
kuko uzi yuko ivy'ubwami birakwiye kuba veicule, birakwiye gutangwa. Nasanze abakristo usanga ari abantu rimwe na rimwe ari abantu bacecetse cyane, bahoze gose, uravyumva, usanga bari reserve, bigumana kw'ivyabo. Aho ngenda nabwiye ngo dufise ikintu ca mbere kidasanzwe kiri précieux tugomba guha amahanga, tugomba guha ababanyi, tugomba guha abagenzi, ntitugomba kugira isoni kandi ntitugomba no kunyegeza ico twahawe aho uri hose. Yesu ashimwe cyane. Maze mu minsi yahera naributse umwana w'umukobwa kera muri secondaire, muri batoyi banje, hariho umukobwa umwe yigana nabo muri lycée Vugizo. Iminsi yose uwo mwana w'umukobwa igihe yaza ku ishuri yaza yanditse utuverse, uravyumva, two guha abanyeshuri bose bo muri classe yiwe. Akaza yanditse ku dupapuro duto yadutabaguye, akadutabagura, bamwe akabaha verse, abandi akabaha verse. Ugasanga abana bose bavuye ku ishuri batashe baza batahanye agapapuro kanditse ko umurongo wa Bibiliya yabahaye wo kuza gusoma. Ari umwana akijijwe, ari mu mashuri, ariko kandi ico kintu canya ari ikintu kimaka ubuzima bwanje. None munsi yo ndamubonye uwo mwana numva ndavyibutse kandi nkumva ndyoherewe igikorwa yakora, kuko ni kimwe mu bintu vyerekana yuko umuntu mu buzima bwiwe bwa misi yose arashobora guserva intérêt y'ubwami bw'Imana. Gukorera Imana canke gukorera inyungu z'ubwami bw'Imana ntibigusaba kuza gukora ibi bintu traditionnel tumenyereye vyo mu rushengero vya bindi biri limite. No. Aho uri hose uravyumva, mu tuntu duto, mu tugeste duto urashobora guserva ubwami bw'Imana, ugafashisha abantu ukuri wamaze kumenya ko Imana bikabafasha. Haleluya. Uno musiname nibuka mu gatondo ndiko ndibuka kuri iri jambo, nibuka Pasteur Muhozi twabanye kuva tutaratangura ishengero, turatangura ishengereza hano hantu. Ariko kandi ico gihe ndibuka yakora muri Onib, yarakunda kuza gusengera muri kajya kazu, uravyumva kajya kazu kari hariya F1, yarakunda kuza gusengera ko ku mugoroba atashe. Igihe twaba tuko turabonana n'abantu ngaha n'igihe atamasengesho yarahari, wewe yaraza ku mugoroba avuye ku kazi, uravyumva, akaja muri kajya kazu agasenga. Rero rimwe twaragira ibihe byo kuganirira muri parking, je ntamejeje gusengera abantu nabavuye ku kazi aje, uravyumva, akama yama arepeta ikintu abantu ngaha bamwe bazi, yama arepeta ikintu abango je ndi umukozi w'Imana muri Nations Unies, ngo ndi umukozi w'Imana afise ibiro muri Nations Unies. Yama avuga ko kimisi yose ndi umukozi w'Imana afise ibiro muri Nations Unies. Naho kara akazi kiwe ko kumuteza imbere, yamya akabonamwo akaryo ko gukorera Imana ahari, kandi nuko yidefinisa, nuko yumva. Mu gihe giheze uravyumva aronka akazi aja muri rya mission ya Darfur niyari, uravyumva, ariko no munsi araserva eglise nk'umupastor, eglise y'abantu bashika ku majana 4 ku munsi akora igikorwa c'ubupastor, ariko arakora ka kazi karamutunze, niko kamuhemba, karateza imbere ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe. Ariko en même temps hajya ahantu nyene kujya hanya bivuga kuva kera ngo ndi umukozi w'Imana afise ibiro muri Nations Unies. Uno munsi Imana yamugiriye neza, ni umukozi w'Imana, ka kazi aracaga akora, ntagarika gukora ivyo agomba gukora, ariko en même temps ariko araserva nk'umukozi w'Imana muri domaine arimo. Mbwira umuntu mwicane ati urashobora gukorera Imana aho uri hose, urashobora gukorera inyungu z'ubwami bw'Imana aho uri hose, ico urimo cose. Na pretext ni mufise, naho wowe udandaza itomati, wodandaza itomati n'uwo muhagararanye mudandazanye itomati, umushingira naho umubwira ubwizigwa bw'Imana, umubwira ukuri kw'Imana, umubwira ubushobozi bw'Imana. Urashobora gukorera Imana aho uri hose, ariko assure-toi yuko ubuzima bwawe buri investi quelque part mu guserva intérêt y'ubwami bw'ibihe bidashira. Haleluya. Turafise umudokteur ngaha muri Eglise Juvenal, ari muri enseignement, yari muri enseignement l'année passée muri rya institut ya Bibiliya. Uravyumva, agenda tarangije ishuri, agenda kwispecializa muri Senegal, muri domaine imwe mu bintu vya medicine. Uravyumva, ariko naho yaragiye kwiga ntiyigeze ahagarika, yaragerageje kurondera uburyo bwose, ashiraho na system itariho mu ishuri yingene ashobora kwiga par correspondance. Akabari muri Senegal, akabari kariga amashuri yiwe, ariko akabari karakomeza akurikirana n'abandi Bujumbura, akora ibibazo igihe babikorera, akurikirana nabo. Kubera iki? Kuko quelque part nta kintu na kimwe gishobora kukubuza gukomeza ivy'ubwami bw'Imana, na kimwe. Biro mu bintu micane ati ntukagira ubwitwazo na rumwe. Hariho abakristo ngaha muri mwebwe n'abantu mukorana batazi ko mukijijwe, ntibabizi, kuko muko bubu uravyumva hageze kuvuga ibintu bya Yesu uravyumva. Urabona kubera iki? Kuko
haraga prestige uravyumva haraga fieri mushaka kugira mu bantu mvume ngo ibintu by'agakiza biri compliqué ni ibintu byo muri 18e siècle uravyumva bona sifesa urashobora gukorera Imana hajya ahantu uri ushobora kubura umuforomakazi uravyumva ushobora kubura umu infirmiere mu bitaro uravyumva hajya ahantu urashobora gukorera Imana sivyo hajya ahantu urashobora gukorera Imana kandi hajya ahantu harakeneye abantu bakorera Imana ushobora kubura umusekreteri noneho rero yamvura rero muyihagarike abafise autorité bona sifesa nico kirakanda kibarekeye mwe muciyo kipe bona sifesa nako ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo haleluya uravyumva aho uri hose mwari mubiziga abantu b'Imana hari abakristo bakirirwa ariko kandi batabona reka ndakubwire Paulo yaranditse abwira abakozi bafise abakoresha arababwira ngo ukorere sobuja uravyumva ariko nimba umukorera ntumukorere nk'umuntu akorera ku gitsure ariko ukore nk'ukorera uravyumva Imana yo mwijuru sivyo urabona kuko wizeye yuko ari izogira gute ari izoguhemba ushobora kuba ufise na patron ari engra atazi kuguha amakompliment atazi kukubwira ko ukora neza atazi ku appreciate ivyo uri kurakora nubona ujya muntu uri kurakorera ariko ni wibuke yuko aho hantu uri wibuke kuri kurakorera Imana bona sifesa ukura amaso yawe kuri uwo onya ariko ushira amaso yawe kuwo mwijuru kuko uwo mwijuru aho uri hose nimba icuri kurakora kuragikora neza azokwama biguharura ko nkukugororoka ngiye nabwire ngo hariho abantu badutsitaza cane barundi kazi tugira amahoro hariho abantu muri mwebwe usanga mukora muri administration mukora mu bitaro mukora hehe tukagushikira tukagusangura imbere y'imashini yawe uri ku telefone ukuraganira uravyumva rego Shakiri ngo makesha ngo byari biryoshe cyane baradusengera uravyumva abantu barakurindiriye abantu baricaye imbere yawe nturi kurabakira bantu b'Imana muramaze kubona mediocrité iri muri administration muri kino gihugu cacu muramaze kwinjira mu mangazini ukagira isoni zo kubaza ugurisha ibibazo bibiri kuko aho wamubaza icambere yakwishuye ngo ni sisa ukaraho kamaza ngo none ngo ikingonda gifataye n'ikinya ni 400 wowe nyine ukavuga ikibazo ca kane we pe kuna kimeza urasikira ukaciyishura wenyene kuko ingena ari karakwishura n'isura yiwe n'ingena ameze nta accueil ari karaguha uri kurahombesha uwaguhaye akazi kandi ejo agira gukubite muri chômage kuko business nikiragenda neza ariko bantu b'Imana ngenda nakubwira je kibazo nagize ngiye mu bihugu byo hanze ugenda kwitembereza mu mangazini bakakwakira bagutwengera na chaleur iteye ubwoba kuko ntamenyereye umuntu anyakira gutyo nkasanga nguma ngura ivyo ntategeza kugura kuko sindabona umuntu anyakira gutyo honya mu mangazini ankurikira amwena kata halakata uvyumva je nkumenga nakanda uravyumva mwasanga amahera ya séjour agira herere mu mangazini ya mbere ninjiyemwo uravyumva urabona kubera iki kuko sinamenyerejwe kwakirwa neza sivyo hama ugasanga muguma muvuga ngo hangu iki gihugu cacu apana igihugu cacu reka ibintu by'igihugu cacu hera kuri wewe hari abantu murambona yakira abantu baho nabi afise isura ifunze uravyumva yishura ku kibazo kimwe yishura amajambo abiri uravyumva aho wamuraba imbere ukabona afise akabibiri yakazinguruye nkumva umenga no muproposa nifata ukabiri ukashire muri tiroir abantu nibakabone gukuru kura dukoze isoni kubona washize kabibiri ya hejuru uravyumva uri kuvuga ivy'amakesha uri ku kazi reka nakubwira ikintu kimega muntu w'Imana ngenda kwibutse ngo aho uri hose naho wowe ukorerera umushahara utaryoherewe ijambo ry'Imana ngo niba umwizigirwa muri bikeya Imana izoguha byinshi cyane Yesu ashimwe cyane Imana irakubona muhemu yararakubona ingene umeze ku kazi uravyumva créa ikintu hari gisanga mukora muri entreprise ifise ikirere kibi atmosphere nimbi patron abashira ko pression nyinshi wewe warakijijwe shiraho amasengesho propose abakozi muri temps libre ya midi gushika midi 30 yuko muza gusenga kugira ngo uzane ikirere ciza uko no gukorera Imana ngenda kubwira ngo nta muntu numwe ngaha muri mwebwe atahamagariwe gukorera Imana quelque part haleluya amina Nako ndavuga ngo Mariko igice Matayo 20 verset 28. Haleluya. Matthieu 20 verset 28. Kandi Imana bababarira abantu barabatwakira nabivire. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ukazana umugwayi urihuta ntuzi ivyo kugwaza wapafye mu infirmiere arakwakiriye ni mwene data muri Kristo
uramubaje amajambo abiri ati none dogiteri nza kumubona ryari, icara sha murindire n'abandi baramurindiriye. Mauvaise humeur, uravyumva? Yombwira umuntu mwicaye ugomba kwerekana Yesu hajya ahantu. Bona sifesa. Ntidukeneye ubukristo bwa dimanche bwo kwambara neza no gusapa n'ifenti no kuduza ibiganza. No. Turakeneye ubukristo bwawe kubona hajya ahantu uri misi yose. Yesu ashimwe ca. Haleluya. 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 Ndazi yuko hari n'abanyeshuri benshi biga mu universite mukora mu marestaurant, sivyo? Siko mukora mu restaurant ngo murongo ukuntu mwirihira amashuri. Imana ibampezagirire cyane. Haleluya. Ako kandi ngenda kuba ikintu kimwe, ingene wakira umuntu biradetermina na pourvoir agusigira. Wari ubizi ko ari umuntu aguserva bikanka ko wikawusha. Mwari mubizi? Mbo uretse ko je ntasanzwe nikawusha. Ariko kandi na wa wundi nyina komana hayisana, bona sifesa. Hari umuntu amukora ko kubera ukuntu reka aragufata ukuntu akwitwara ukuntu agira gute n'utuntu dutoya, uravyumva? Ariko kandi kijya kintu kiramarka, uravyumva? Mugomba kwiga notion za excellence mu byo muri mu vyose. Bona sifesa. Bakubona batakubona baza kuvyapresiya batavyapresiya, wibuke ko Imana yo mwijuru irikira kuraba ku kazi kawe. Lundi irikira kuraba, mardi irikira kuraba, yoyo naho batazogukota ku kazi, ariko yo izogukota kandi izovuga ati uyu muntu wanje reka ndamuduze kuko quelque part no mwizigwa muri kijya kintu asanzwe arimo. Haleluya. Haleluya. Amina. Matthieu 20:28, sivyo? Haravuga ngo ndi muri 22, sorry. 20:28. Nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, atari ugukorera abandi, no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. Bona sifiwe sana. Subiramo aya majambo avuga ati nk'uko umwana w'umuntu atazanye no gukorerwa, atari ugukorera abandi, no gutanga ubugingo bwiwe kubw'incungu ya benshi. Haleluya. Anya Yesu ariko arayerekana ikintu gikomeye kijanye n'ubuzima bwiwe. Wewe igihe yaza ntiyaje yiteze ko abantu bazomukorera, uravyumva? Anya Yesu akoresha ijambo ryitwa diakona, uravyumva? Service. Nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no kuba servi, ariko kandi ngo yagize gute? Yazanywe no gukorera abandi. Haleluya. No kugira gute? No gutanga ubuzima bwiwe nk'incungu, uravyumva? Ku bana b'abantu. Nukuvuga ngo uwaduhamagaye, wa wundi adutegeka, wa wundi atuganza, le maître de notre vie, umwami w'ubuzima bwacu, icamuzanye ntiyazanywe no gukorerwa, ariko yazanywe no gukorera abandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo tuvuze ngo Yesu icamuzanye Yesu gukorerwa, ariko yaje gukorera abandi, ni ibintu bidutahuza yuko, uravyumva, umugisha wa Kristo wabaye kuko yakoreye abandi. Yari yaratahuye notion ya service, yari yaratahuye notion ya diakona, uravyumva? Urabona aho service rendu, aho userva abandi, aho ukorera abandi, aho ucika umukozi w'abandi, aho ukorera inyungu z'abandi. Ubuzima bw'imyaka 33 yabayeho, nta kintu na kimwe cigeze kiba consacré kuri intérêt personnel, ariko igihe ciwe uravyumva yakoreye abandi. Yesu ashimwe cyane. Rero ico nshaka kuvuga ni iki? Ngomba kuvuga nti gukorera abandi nuko nimba waguhamagaye ari gucyo yabayeho, nimba uwo twizeye ari gucyo yabayeho, nta kuntu najewe nawe dushobora kuja mu yindi model itandukanye niyo. Ngenda kubwira yuko yahawe umugisha na data, ariko kandi wabaye umugisha wuko yakoreye abandi. Haleluya. Amen. Iki ni gicapo kitwereka ingene nk'ishengero tugomba kubaho. Iki ni gicapo kitwereka nk'abana b'Imana ukuntu tugomba kubaho. Tugomba kugira gute? Tugomba gukorera abandi. Haleluya. Amen. Jean chapitre 12 verset 26. Jean chapitre 12 verset 26. Yohani 12 murongo wa 22. Yohani 12 murongo wa 26. Jean 12 26. Haleluya. Jean 12 26 avuga ngo nihagira unkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba. Nihagira unkorera data azomuha icubahiro. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
nihagira unkorera nankurikire. Haleluya. Nihagira umwe muri mwebwe agomba kunkorera, uravyumva, agomba gukurikiza akarorero kanje. Niko Yesu yari karabwira abantu. Nihagira unkorera nakurikize akarorero kanje. Mu yandi majambo, ni waba wumva mu mutima wawe muri iyi minsi tumaze iminsi turiko turiga kuri kino cigwa, ukabura umuntu wumva yuko vy'ukuri mu mutima wawe uri kuratahura yuko ugomba gukorera Imana, ugomba gukorera ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ngo nihagira unkorera nagire gute? Nankurikire. Ni ukuvuga ngo nankorere akoreye kuri modeli yanje, nankorere afatiye kuri exemple natanze, nankorere afatiye ku gicapo nerekanye. Yesu yarerekanye igicapo, yarerekanye modeli ya service, yarerekanye yuko iyo umuntu agomba gukorera Imana, uravyumva, intumbero yiwe abari abandi, intumbero yiwe abari ico agomba gushikana kw'abandi, intumbero yiwe ibimurengeye, intumbero yiwe iba ari yo guserva, uravyumva, abandi bantu. Ni ukuvuga ngo ugomba gukorera Imana agomba kuba animé de cet esprit, agomba kuba afise uwo mutima n'ico ciyumviro. Rero ngo ungomba kunkorera nagire gute? Ankurikire. Haleluya. Sivyo? Ni ukuvuga ngo ugomba kunkorera ni wa wundi agomba gukontribua, ni wa agomba gushigikira, uravyumva, nankurikire. Kandi aho ndi niho n'umukozi wanje azoba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Aho ndi niho n'umukozi wanje azoba. Iri ni isezerano Yesu yatanze, uravyumva, ariko kandi wumva yuko hariho akabijya, hariho kandi kantu kari supplementaire kuvya avuga no kwisezerano. Aho ndi ni hazoba. Uwo muntu azoba mu mutwe wiwe, uwo muntu mu buzima bwiwe azoba yaratahuye dimension ya consécration ku buzima bwiwe gukunkorera. Uravyumva, aho nzoba ndi ni hazogira gute? Niho nawe nazoba ari. Ni bande muri mwege mushaka kuba aho Imana iri? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ariko kandi nihagira unkorera, data azogira gute? Azomuha icubahiro. Ni bangahe muri mwege mutahura yuko icubahiro kivuye ku Mana gitandukanye n'icubahiro kivuye ku bana b'abantu? Haleluya. Ngena kubwira itandukaniro, icubahiro kivuye ku Mana si icubahiro wowe ugwanira, si icubahiro wowe impoza abantu, si icubahiro wowe ukorera. Icubahiro kivuye ku Mana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ni Imana ikora, n'ingene Imana ikwambika, ni Imana ikwerekana mu bantu, n'ingene Imana ikwemeza abantu, n'ingene Imana yemeza abantu kubijanye n'icurico. Icubahiro kivuye ku Mana kiratandukanye n'icubahiro wowe wirondereye. Akavuga ngo uzonkorera nzomuha icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi munyemerere turangirize iki cigwa cacu kuri uyu muntu. Abantu twari kumwe muri iyi ndwi twese twarize kubijanye, murashobora kunyongereza gato ijwi muri retour, sivyo? Munyongereze gato ijwi hano hantu muri retour. Bwana asifiwe sana. Abo twari kumwe muri iyi ndwi twarize cyane kuri Abrahamu, turiga no ku buzima bwiwe, turiga ku bintu byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe. Ariko kuba twari kumwe muri iyi ndwi twarabonye yuko Abrahamu amaze kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwiwe, yarawitangiye, yarawushizemo inkomezi, yarawushizemo ingufu, ubuzima bwiwe bwose bwarahindutse. Ubuzima bwiwe bwahindukiye mu gukorera ivy'Imana yashize mu buzima bwiwe. Abrahamu yarikoreye indoto y'Imana, Abrahamu yarikoreye umugambi w'Imana, Abrahamu yarikoreye ivyifuzo n'ivyimviro vy'Imana. Haleluya. Amina. Abo rero twari kumwe muri iyi ndwi twarabonye ko Abrahamu yararangije igikorwa ciwe neza. Abrahamu yarasozereye igikorwa ciwe neza. Igihe Isaka yahaguruka, Bibiliya ivuga ngo Imana ihezagira Isaka kugira ngo Isaka na wene ashishikare. Imana igomba kumuha umugisha kuko uw'Imana ihamagaye imuha umugisha uri special, iguha umuhezagiro uri special ujaye n'ico uri kurakora kugira ngo iguherekezeshe ubuntu buzogushoboza. Iyo tuvuze ngo Imana yarahezagiye umuntu, ni ukuvuga ngo Imana mu muhezagiro harimo ingredient yitwa qualification. Iyo Imana iguhezagiye iragukarifya. Iyo tuvuze ngo uyu muntu Imana aramuhezagiye muri ingabire, ni ukuvuga ngo Imana yashize qualification mu buzima bwiwe, aho afise capacité zo gukorera muri domaine yiwe. Abrahamu yagize umugisha w'Imana, Isaka agira umugisha w'Imana. Ariko kuba twarangije turi kumwe, uburyo Abrahamu yatanze inkoni akayaha Isaka
ndabona yuko mu muryango wa Isaka naho Isaka yitangiye Imana akagendana n'Imana, ndabona mu ruvyaro rwa Isaka yahatswe kugira ingorane zikomeye cyane. Yaragize ingorane gato z'uruvyaro, yaragize ingorane z'abana gatoya. Ariko kandi mwibuke ko mu gihe ca Abrahamu inde yahezagiwe? Wahezagiwe ni mu gihe ca Isaka wahezagiwe yari Yakobo, sivyo? Ndashaka rero dusome muri Genèse chapitre 28 verset 5. Uravyumva? Itanguriro 28 guhera ku murongo wa 5. Igihe Isaka yarungika Yakobo, uravyumva? Amurungika aja Ipadamu. Ndiko ndabisoma muri Bible y'igifaransa, ndiko ndikorera traduction. Reka ndabisome mu Kirundi. Genèse chapitre 28 verset 5. 28 verset 5. Genèse 28 verset 5. Haleluya. Ico tubona muri iyi nkuru ni iki? Nuko ngenda kwereke consequence igihe mu buzima bwawe butariko burakorera inyungu z'Imana. Ngenda kwereke inkurikizi mu buzima bw'umuntu. Uravyumva? Intambamye mu buzima bw'umuntu. Abrahamu na Isaka barakoreye inyungu z'Imana mu kubaho kwabo, ariko kandi Yakobo, uravyumva, nk'uje gusubirira se Isaka, Yakobo hari ikintu atatahuye neza. Yakobo ntiyatahuye neza ingene Imana yakoresheje abiwabo uburyo Imana igomba gukora ibintu. Yakobo ntiyigeze atahura yuko iyo Imana iguhamagaye canke iyo ugomba kugira amahirwe mu buzima, ugomba gutahura iki kintu kiri capital. Inyungu z'Imana ziri hehe mu buzima bwanje bwa misi yose. Haleluya, 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 amina. Yakobo kubwo kutabitahura, uravyumva, agira intango mbi. Ubwa mbere na mbere yiba umugisha. Uravyumva? Imana yarapanze yuko azoba mukuru. Nibaza yuko Imana naho yavuze ko azoba mukuru, yari gushobora kuba mukuru ativye, aticishirije ahiyo. Ariko yiba umugisha. Yivye umugisha bishira conflit muri famille. Muribuka yuko abo twari kumwe mu ndwi twasanze Esawu yari igihungu gikomeye kandi kizi guhiga. Yakobo ntiyashobora kuba aho hantu yivye mwene wawe, yari kumwica akamumara. Kubwo ikibazo c'umutekano wiwe, yisanga ntashobora kuguma muri ako karere, yisanga ntashobora kuguma muri ico kibanza, yisanga agomba guhunga, agomba kuva muri ico kibanza. Mwari mubizi hariho amasituation aba créé mu buzima bwacu, hariho ibintu biba mu buzima bwacu bikaza nk'inkurikizi y'amadecision mabi twagize. Ndabipfurije abantu b'Imana ngo ebana mufate ingingo mbi nkeya mu buzima bwawe. Imana ibandindire guhitamwo no gufata ingingo mbi mu buzima bwawe. Kuko nasanze kenshi iyo umuntu w'Imana afashe ingingo mbi, hari igihe bimugora kugira ngo asubire kugaruka muri ca kibanza akwiye kubamo. Yakobo yafashe ingingo mbi yo kwiba ahenzwe na nyina. Uravyumva? Yiba umugisha. Aha anya kuri uyu murongo dutangura Isaka papa wiwe amuhanura guhunga, kuko yategerezwa guhunga. Ariko ngenda babwire ngo mu mugambi w'Imana ukuntu byamye bimeze, guhera mu gihe ca Abrahamu Imana ntiyigeze ibemerera ko basubira kuja bavuye. Mu gihe ca Abrahamu igihe yahunga, Imana yagiye imutwara mu bindi bisagara, ariko bimwegereza Ikanani, kuko Ikanani niho hantu h'umugisha wa Abrahamu. Ikanani niho hantu amasezerano mu buzima bwa Abrahamu azoshikirizwa. Nukuvuga ngo Abrahamu yamye aba hafi y'Ikanani. Igihe Isaka bagiye kumuronderera umugore, Abrahamu aratanga itegeko, aravuga ngo mumuronderere umugore ava Uri, iwacu aho twakomotse. Ariko umukozi wa Abrahamu arabaza Abrahamu ati, Abrahamu, none naja kuronderera umugore umuhungu wawe Isaka, hama umugore akanka kumukurikira muri aka karere ka Kanani. Uyu mugore tuza kubigenza gute? Tuza kubikora gute? Tuza kubikosora gute? Umugore niyanka kuza, mbega ndaza gufata Isaka ndamutware asubiraho Imana yakuvanye? Abrahamu aravuga ati pas question. Uravyumva? Ivyo biragahera. Isaka ntashobora gusubira aho Imana yankuye, kuko umugisha wacu uri hano hantu. Genda umumarayika arakwitangiye imbere, nta kabuza n'uyo mugore azogukurikira yemere kuza hano hantu, kuko bidashoboka yuko Isaka asubira aho Imana yadukuye, kuko aho Imana iriko iratujana kandi yadusezeraniye ni Kanani, ni ngaha.
Abrahamu atahura principe y'ikibanza. Abrahamu atahura principe y'ikibanza c'umugisha. Atahura yuko Isaka adashobora kuva mu kibanza c'umugisha. Atahura yuko Isaka niyava mu karere ka Kanani azoba avuye mu kibanza c'umugisha wiwe. Abrahamu mu kubaho kwiwe iraveye aske umwana wiwe adasubizwa handi hantu. Igihe Abrahamu yamaze gupfa, uravyumva, yamaze gupfa hateye inzara, Isaka agomba gusubira aho bavuye. Agomba kuja kure y'Ikanani. Umumarayika aramuza ati Isaka, reka abandi bahunge bagende, ariko wowe ntushobora guhunga kuko aha hantu nyene niho nzoguhezagirira, nzokugira munini, uruvyaro rwawe nzorukuriza hano hantu, ibi bihugu byose ndabiguhaye kandi ndabihaye uruvyaro rwawe. Reka abandi bahungire muri Egiputa bahunga inzara, ariko wowe sindakwemereye guhunga inzara kuko domaine ikibanza c'umugisha wawe ni apa. Isaka aguma aho hantu Imana irahamuhezagirira, acika umutuzo adasanzwe, acika umuntu adasanzwe kuko yatahuye ikibanza ciwe c'umugisha. Igihe Abrahamu yari yarapfuye ngo ntamwemerere kugenda, Imana yaraje ibona ko ari umuhungu atagira se, iramuhumuriza arahaguma. Ariko ni mu ndabire Yakobo ca kibanza nyene kubera igafe yakoze ari oblige kukivamo. Ari oblige kukivamo. Uravyumva? Nguyo arahunze. Asubiriye hehe? Asubiraho Imana yakuye Abrahamu. Asubiraho Imana yakuye Abrahamu na Sara. Avuye mu kibanza ciwe c'umugisha. Uravyumva? Aragiye. Ku murongo wa 20 no mu gice ca 28 gora ku murongo wa 5 havuga gutya. Nuko Isaka arungika Yakobo. Nuko Isaka aragenda, Yakobo aragenda aje Padamu Aramu kwa Labani mwene Betueli. Umwaramu musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esau. Maze Esau abona yuko Isaka ahezagiye Yakobo akamurungika Ipadamu. Aramugira gute? Amurungika Ipadamu kandi ko yamwihanikirije kugira gute akamuhezagira ati ntuze usabe umunyakanani, ntuze wimariye n'umunyakanani. Kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akaja Ipadamu. Nuko Esau abonye yuko abanyakananikazi batanezereye se wiwe Isaka, aja kwa Ishmayeli asabayo Mahalati. Murongo wa 10. Yakobo ava i Bersheba agenda atumbereye i Harani, ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye. Yabira ibuye mu mabuye yaho arayisegura, ajyama aho hantu arasinzira. Arota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe waco ukagira gute ugashika mu ijuru. Abona abamarayika bo mu ijuru, abona abamarayika b'Imana badugako bakamanukako, kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yaco. Aramubarira ati nduhoraho Imana ya Abrahamu sogokuruza, Imana ya Isaka. Iki gihugu ryamyemwo, vuga uti iki gihugu. Iki gihugu ryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzosasagira iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ivyo nkubariye. Yakobo arikangura aravuga ati nukuri Uhoraho ari ngaha hantu, nanje sinarinda bizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, ataha n'inzu y'Imana sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabure yiseguye, arishinga ngo ribe inkingi, arigiye gute arisukako amavuta ya elayo. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda Imana kuko Imana yamitwibutsa kandi yamisurinye ibintu bimwe bimwe. Yakobo ariko arahunga, ariko kandi naho ariko arahunga agiye ahandi, Imana iriko iramwibutsa yuko ikibanza uri kuravamo nico kibanza ashaka kuguhezagiriramo. Ikibanza uri kuraja kure yaco nico kibanza je nzoguhezagiriramwo, nico nzokugiramwo munini, nico nzoguheramo umugisha. Haleluya. Nico gituma abantu b'Imana mu bucuti bwacu n'Imana
hari ibintu bigomba kuba clair. Abo twari kumwe ngaha muri iyi ndwi naravuze ngo muri Afrika turafise imwe mu madefo kuko ntidushira importance kuri identite, kwimenya. Umuntu burashobora kugendana mu kabana akakubaza ngo unzi gute, ugasanga nta karite zirenga zibiri ziyuzi, uravyumva, nawe ubwawe ntiwimenye. Kwa gatanu abo twari kumwe naravuze ngo ugomba kumenya ikirere ca competence yawe, aho ushoboye, aho ukomereye, aho ushobora, aho wasigiwe, aho ufise amavuta, aho ufise efficacité, kugira ngo ubuzima bwawe ntibusanzare mu bintu vyinshi. Kuko kandi iyo tuyerera cane turatakaza inguvu kandi tugatakaza n'imyaka n'iminsi, uravyumva, kuko umuntu atahawe kwemvesisa mu bintu vyinshi, siko? Sasa iki kintu cyo kutimenya kikatubera intambamyi. Abantu benshi ntibiyizi, abantu benshi barakijijwe, ariko fasiri muragira imyaka 10 utazi ivy'Imana iguhamagaramo, utazi icyo Imana igomba kugukoresha, kubera iyo domaine urayinegrija. Ariko iyo domaine iri important kandi iri clé mu buzima bwawe, kwimenya mu mugambi w'Imana. Ndinde inamba yanje muri team y'Imana ya football ni yihe? Mbega nkina kuri 4, mbega nkina kuri 5, mbega nkina kuri 7, mbega nkina hagati. Uruhara rwanje n'uruhe? Ico kibazo ni washishikara kucibaza no kugisengera, nta kabuza Imana izokwishura. Ariko kandi ndaguhimiriza kwibaza kuri iki kintu, kuko iki kintu nico kizoza kwekilibra ubuzima bwawe igihe uzogitorera inyisho. Yakobo Imana iragarutse kandi gusubira kumwibutsa aha hantu uvuye, uravyumva, aha hantu uri kurava niho je nzoguhezagirira, nico kibanza cawe. Genda aho ugiye, sinzoreka kujana nawe, ariko kandi byari kuba vyiza iyo uza kwigumira ahantu. Ariko Yakobo yari afise agenda, yari afise ibyo yamaze gushira muri gahunda. Yategezwa kugenda agashika kwanza hajya, akagira gute, akumva ko agomba guhunga mwene wabo, akaja le plus loin possible, uravyumva. Ariko Imana naho yamubona ari muri speed, Imana yagomba kumwibutsa ikibanza ciwe c'umugisha. Haleluya, amen, amina. Usomye muri Genèse chapitre 30, ngenda kubwire ngo Yakobo imyaka yabaye kwa Labani, iminsi yabaye kwa Labani, yabaye imyaka yiwe ya frustration, yabaye imyaka yiwe yo kutagubwa neza. Abo twari kumwe kwa Mungu natanguye mvuga iki kintu ngo iyo ubuzima bwacu butari impliqué muri intérêt z'ubwami bw'Imana, tubaho muri frustration, tubaho dushishwe tubihiwe, no kuza dimanche biratugora, no kuja mu vy'Imana umenga biraturemereye, n'amagahunda y'ivy'Imana tubana menshi, uravyumva. Kandi no mu buzima ukaguma wumva umenga hari akantu kabuze, uravyumva. Hari igihe ubona umenga umuntu arafise ibintu byose, aho kandi ugasanga imisi yose wama ufise sentiment au fond mu mutima wawe yuko umenga hari ikintu kibuze, nuri épanoui kuko utari mu kibanza cawe c'umugisha, uravyumva. Igishiraho ubudasa ni kibanza cawe c'umugisha. Ese ashimwe cyane. Yakobo muri uko guhunga yashitse hajya ahantu yakigwa neza, bamuha akazi, akunda abakobwa, ariko umukobwa wa hajya ahantu aramukoreragira ibike. Ariko kandi ntashatse kuja mu madetaye, ngenda ubwire ngo Yakobo yari afise ubuzima butaryoshe hajya ahantu. Yakobo yari afise ubuzima buri difficile hajya ahantu, kuko muntu w'Imana kimwe mu bintu bizokwereka ikintu atari kibanza cawe ni difficulté zamazira aho hantu. Ninge naho hantu atagahengwe, ninge naho hantu atanarimwe wumva hariho guhazwa kwawe, sivyo? Yakobo yari aho hantu, uravyumva, baramu exploiter, uravyumva, urabona. Nukuvuga ngo umugisha Imana yari yaramuhaye wabaye umugisha wo guserva abandi. Yakoreye umugore, uravyumva, baramubesha, bamuhutariwe, akorera wa originale, amaze gukorera wa originale akunda, asanga imyaka 14 iraheze, aheze imyaka 14, uravyumva, yivyarira abana bishikira kuri abana hafi 12 muri ako karere, uravyumva. Apene, uravyumva, asanga ariko aratungisha oncle wiwe, ariko aratungisha oncle wiwe, ariko aratungisha oncle wiwe. Agerageje kugira bilan y'ubuzima bwiwe, uravyumva, akabona umenga ubuzima bwiwe ebana yakoreye abandi, uravyumva, ntiyigeze akorera inyungu ziwe personnel, uravyumva. Asanga quelque part naho yahezagiwe hari ikintu kitameze neza mu buzima bwiwe. Ngenda kubwira ikintu kimwe, hari ibintu bibiri nshaka kutahura. Umuntu wese Imana igomba gukoresha, cyangwa umuntu wese agomba gushika kuri vision yiwe ikomeye, imbere y'uko ukorera vision Imana yashize mu buzima bwawe, uzobanza gukorera vision Imana yashize mu buzima bw'abandi. Kuko iyo Imana igutegura, uravyumva,
iguha guserva munsi yiyerekwa yashize mu buzima bw'abandi kugira ngo nawe uzoshobore, uravyumva, kugira ngo nawe muri uko kuregwa, uravyumva, ejo uzoshobore kurera kuko wararezwe. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi hariho iyindi kote y'ivyo onya itari yo mu buzima bwa Yakobo. Nigihe userva vision y'abandi, uravyumva, atari kubera ari shuri Imana igomba kugucishamwo, ariko ari nka consequence y'amadecision mabi yafashwe mu buzima bwawe. Sivyo? Muri chapitre 30, Genèse 30 verset 25. Haravuga ngo igihe Rakeli yavyara Yosefu 30:25. Igihe Rakeli yavyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati reka ngende, uwo ni Yakobo, reka ngende, nyerereka ngende iwacu, reka ngende iwacu nje mu gihugu canje, numpe umugore wanje, numpe abagore banje, numpe n'abana banje, uravyumva, urabona, numpe ivyanje byose nigire, uravyumva, kuko urazi yuko ataco ntagukoreye. Iki cari gihe Yakobo ariko arabona ko ari umukene, ariko yahindukira agasanga mu busho bwa Labani haruzuye. Kandi Bibiliya ivuga ngo Labani yagize ikiganza ciza kubera Yosefu. Yosefu byose aravyevariwe, arabirabasanga ntaco ariko arashikako. Plutôt Yakobo asanga we ntaco ariko arashikako, asanga we ntaco ariko arunguka, ariko avyara abana 10 na bangahe, ariko kandi we ntaco ariko arashikako, aracakenye, aracakubititse. Arabwira onkle wiwe, uravyumva, arabwira onkle kandi ari we yabaye sebukwe, sivyo? Aramubwira ati ndeka ngende n'abagore banje, please, reka ngende wanje nje mu gihugu canje, mpa abagore banje, mpa n'abana banje, abo jewe nakoreye, nigire, kuko urazi yuko atakintu na kimwe ntagukoreye. Labani aramwishura ati nimba ngiriye ubuntu imbere yawe Yakobo we, ndabona yuko Imana yampezagiye kubera wewe, rero nusaba umushahara hama ndawuguhe. Sinzi ko mwiranda konte ko atigeze akorera umushahara, sinzi ko mwiranda konte yuko ubusho bwa Labani bwaraguye buri multiplier kubera umugisha w'Imana uri ku buzima bwa Yakobo, ariko Yakobo nigeze aba beneficiaire y'umugisha wenyine Imana yamuhaye, sivyo? Aramubwira ati ngiye kuguhemba, uravyumva, ku murongo wa 30 ati kuko urazi yuko duke wari ufise, uko niko Yakobo amubarira, ati duke wari ufise avec ma présence twaragwiriye, kandi Imana yaraguhezagiye mu ntambuko zanje. Ubu rero uravyumva, nijyari nzokorera inzu yanje. Uyu ndabona ari umuntu vraiment yaraguwe nabi, ndabona ari umuntu yari frustré, ndabona ari umuntu ataraguwe neza. Chapitre 31 verset 1, chapitre 31 verset 1, uravyumva, Yakobo uyundi munsi yumva abana ba Labani bariko baraganira, baravuga ngo Yakobo ivyo afise vyose vyari vya papa, kandi akoresheje umutahe wa data wacu niho yaronkeye ubutunzi bwose, kuko mu nyuma yararonse umushahara, araronka ubutunzi bwinshi cyane nawe. Amaparti ntasome. Verset 2, Yakobo abona yuko Labani isura yahindutse, kandi abona ko atakimuryoherewe nkuko yaramuryoherewe kera. Verset 4, Yakobo ahamagara umugore wiwe Rachel, ahamagara na Leya, bari mu mirima bari nyuma y'ubusho, arababwira ati ndabona yuko papa wanyu atakindaba neza nkuko yahora ndaba imbere, kandi abona yuko Imana ya data, uravyumva, yabanye na Jake igihe cyose. Kandi umurongo wa 6, kandi murabizi mwebwe mwenyene yuko nakoreye papa wanyu n'inkomezi zanje zose. Umurongo w'indwi, kandi papa wanyu yagiye nkina ancenga ambera malonete ampindurira ibyo twavuganye, ahindura amasezerano, uravyumva, gushika naho umushahara wanje incuro 10 zose yagiye awuhindura. Ariko ivyo onya naho yabinkoreye, Imana ntiyamwemereye kwangirira nabi, ariko arapanga abagore biwe. Murongo w'8, aho yambwira ngo ibikoko bifise amabara ni ivyawe, uravyumva, ivyana vyavuka byose vyaca biza bisa gutyo, uravyumva. Igihe yambwira ngo iziri ku imirongo nizo zawe, izavuka zose zaca zimera gutyo oya. Ako murabona ngene papa wanyu yagiye ahindura ibintu, sivyo? Haleluya, haleluya. Anya Yakobo arageza ahantu atahura yuko umugisha wiwe, uravyumva, nturi muri ico kibanza. Bantu b'Imana, uno musi singomba kubatevya,
ako ndashaka gusurinya cyane aho hantu nk'urangiza nk'ugira conclusion y'icigwa twize muri iyi minsi yose. Yakobo yarageze ahantu wenyine arabona yuko ahari ntari mu kibanza ciwe. Ngenda kubwire ngo hariho abantu iki cari igihe cawe aho ukwiye gushika ahantu ugira conclusion yuko ikibanza urimo kumbura atari ikibanza cawe. Haleluya, amina. Ariko arabwira abagore nimuze tugende. Imana yarampezagiye. Imana ntiyigeze intanano ari mu mahanga, uravyumva? Ariko hari ahantu Imana yanyeretse, hari ahantu Imana ambwiye ko ariho nzohezagirirwa, hari ahantu Imana ambwiye ko ariho ubuzima bwanje buzogubwa neza. Please nimunyemerere naho ari papa wanyu, nimunyemerere tugende. Après tout narabakoreye, we nagukoreye 7 ans, we nagukoreye 7. Dote yanje yabaye imyaka, ntiyabaye igiceri kuko naco nari mfise. Haleluya. Papa wanyu naramukoreye, naramutungishije. Rero bagore nimuze twigire kuko tutavuye aha hantu tuzoshishikara kuba mu buja bw'uyundi muntu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ikindi kintu mbona uretse ko Yakobo yari umuntu ataguwe neza, ari muri frustration, uravyumva, ariko akorera, uravyumva, atacari karashikako, ataguwe neza. Muri chapitre ya 31 verset 3, uravyumva, turabona Imana ibwira chapitre 31 verset 3, 31 ku murongo wa 3. Imana irabwira Yakobo ati subira mu gihugu ca papa wawe, c'abavyeyi bawe, c'abaso, kuko hamwe wavukira, kuko hajya nzobana nawe. Igihe cyose Imana imubonye ababaye yaciza kumwibutsa yuko naho ubabaye ntacu ushobora guhindura, ariko hari igihugu c'abaso nico nzoguhezagiriramo. Rero igihe cyose Imana yamiri mu buzima bwacu mu bushobozi bwa Mpwemu Yera itwibutsa ibintu bimwe bimwe. Hari igihe Imana idashobora kuvugiramo. Hariho abantu baravuga ngo kubera ko Imana itabintahuje kare. Hari igihe umuntu aba yuzuye gahunda ziwe n'amaprograme yiwe. Hari igihe umuntu aba ari muri speed nyinshi yapanze ibintu ukuntu biza kugenda. Hari igihe rimwe na rimwe umenga Imana irakwihoreye. Ariko kandi hariho n'ikindi gihe Imana ivugiramwo kuko ibona yuko utanguye kugira conscience yuko utari mu kibanza cawe. Ico gihe Imana iragwiza ingene uvuga kuko irabona yuko uri prêt kumviriza. Twari dufise umupastori yitwa David yaho ratubarira ngo umusore umuhanura avayo n'umuhanura ajayo. Muravyumva? Umusore ngo umuhanura agira gute? Ajayo? Umuhanura muri chemin retour. Ako n'umuhanura akigire gute? Akiri karagenda. Hari abantu usanga yamaze kugira imipango. Wowe ukanamenya ko yagize imipango kamuhamagara uti ndagomba kutuvugane ku kintu wapanze kuko ico kintu ugira ukore sico. Ugasanga aratanga kugira gute? Atanga kugira ngo ndo nguruvaga pasteur ngo kijya kintu vraiment ngo jewe unahora amasengesho y'imisi 3, barazi gene twe batubwira. Nahora amasengesho y'imisi 3 kandi igihe nariko ndasenga vraiment Imana yaravuganye nanje. Imana yaravuganye nanje irambwira yuko vraiment ibi bintu ngomba kubigenza gutya. Kandi ngo nkiva mu masengesho ngo camura n'umuntu w'umusenzi arambwira ngo Imana yamnyeretse ngo ugenda hariya ngo ugira gutya anyu kamumviriza. Urabona akagukubita amabarikada akagukubita ahantu ako ukagumana conviction yuko umuntu akarafata decision itariyo. Rero iri jambo ryaramfashije kuritahura kuko hari n'abantu duhora duhura kambaza ngo kubera iki wandetse umusore umuhanura agira gute? Apana kuko iyo umuntu acibaza ko akwiye kujayo uramureka akabanza akajayo, amaze gukubitika agarukanye inguma akagaruka uvuga ati Imana yari yavuze sha urabizi naye navangiwe kwe ugasanga mugarutse murumvikanye mutarinze kugira ico mupfuye. Uravyumva? Hariho n'indirimbo y'ikirundi ivuga ngo hari umugani w'ikirundi uvuga ngo wanka ujya waranyishe kweri wowe ni wahatari ngo wanka ngo ngire gute? Wanka bangwe ni wanka yugira utera ikomba abantu ngo hagarika muniyacu. Uravyumva? Ako ni uravyumva ukabikura ariko bamenye izuru bakavuga ngo turangene bakomere bangwe ntayushaka ariko zano ndawe yo banasifuye sana. Rero hari igihe ciza cyo kuvuga mu buzima bw'umuntu, aho kandi hariho n'ikindi gihe usanga ibyo wovuga byose umuntu yamaze gushiraho insitizi, yamaze kugara amabariyeri, ntashaka kuvuga kuko mpaka shikeyo mpaka yipimire.
uku niko ubuzima bwa Yakobo bwahatswe kumera, ariko uko asufra Imana igakubitamo akadozi ati subira mu gihugu c'abaso hajya ahantu nzohaguhezagira. Uravyumva gushika naho uravyumva. Reka nababwirega abantu b'Imana, hariho abantu barabambwira ngo uravyumva je ndakunda umuntu atarakizwa ari mu rushengero. Ejo bundi numvise ama histoire y'abantu uravyumva, urabona usanga ngaha bari mu rushengero ariko bari mu igafe 180%. Abo twari kumwe vendredi nababwiye ngo ndababwire ngo nta kintu kigoye nk'umwana w'umuntu wopfa umujera ibikoko, wopfa umujera amatelefone yapfuye, wopfa umujera ibinako, nta kintu kiri compliqué nk'umuntu. L'homme umuntu ari difficile, umuntu aragoye, umuntu ntanyingirwa, umuntu ntava, umuntu aragoye. Je hari gihe muranibaza ingene abantu bamwe bashishikara kuza mu rusengero kandi bumva ivyo tuvuga. Mwasanga umuntu ari dur, umuntu arakomantaye pe, umuntu ariko kandi je ndaprefera uravyumva umugafera aza mu rusengero. Imana ikumpezagirire cyane nimba ufise qualificative. Bwana kubariki sana, kuko ndakubwira utaja mu rusengero ngo yumva amajambo y'Imana hari gihe abaho ubuzima ataho pe hafise, nta reference ihari. Ariko wewe mu minsi iri imbere uzokubitika, kandi igihe cyose ukubititse nka Yakobo, igihe cyose mpwemu yarakwibutsa ibyo wumvise. Aya majambo aragenda ahantu mu kadiske dure ahantu, akagenda akabikwa ahantu. Igihe cyose Imana irayakwibutsa. N'Imana ishobora muramura n'umuntu ngo muri 2008 ngo wari kurigisha 2008 ivyo bavyibuka gute? Uravyumva muri 2008 ngo kurigisha ngo uvuga ngo ico gihe kumva ico gihe ntaco yabigizeko ngo ari kuno munsi nabitahuye. Wow, kuva 2008 uravyumva iyi myaka yose uno munsi wabitahuye. Nico gituma uravyumva iciza cyo kumva ijambo ry'Imana nuko igihe cyose uri kurananirwa, nuko igihe cyose uri mu madecision mabi, nuko igihe cyose uri mu kibanza kitari cyo, iri jambo uri kurumva niryo rizokwama ari kugarukana rikwibutsa yuko erega bwa buri byawe byari kuba meilleur iyo uhindura position. Bipfuye kubera iki? Nico gituma mu batumire baze kandi mubacira urubanza, wamubonye yaguherekeje akaza, Imana ikumpezagirire bona sipesa. Ariko wonanyemerera nturinde gukubitika ugahindura position yawe ukaza mu kibanza, kuko igihe cyose Imana ivuze nta narimwe ivuga kugira ngo idutere ibibazo, ivuga kugira ngo tugubwe neza. Haleluya. Yakobo rero niko byamugendeye, Imana ikaguma imibutsa. Ariko kandi wa muhungu we, hari ahantu navanye basokuruza ndabazana, kandi hajya niho umugisha wanyu uri, hajya ahantu uhari ndamuhezagira akagubwa neza, kuko kuhaba ubufatanye na destiny y'ubwoko bwanyu, ubufatanye n'umugambi wanje ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe uko urakubitika kuko bwavuye mu mugambi wanje bukaja muri projet personnel. Ako ndagomba ndakugarukana ahantu aho ugomba gukonsakra ubuzima bwawe kubijaye na intérêt z'ubwami bwanje, kandi igihe uzoba uri kurakorera intérêt zanje nande nzoba ndiko ndakorera izi wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, amina. Bwira umuntu mwicaye utigarukira hafi. Haleluya, amina. Nta mahoro yari afise n'Imana, uravyumva? Ahubwo si nivyo gusa. Nsome verset 32, chapitre 32 verset 5, Genèse 32 verset 5. Aravuga ngo ndafise igihe yari karatuma abantu baja kumubwirira mwene wabo Esau ko agira atahe, harageze ko ataha. Aratumye ko aba envoyer aba message bagiye kubwira mwene wabo Esau ati mugende mubwire mwene wacu atarafise inka, arafise 32:5 na 6, 32:5 na 6 traduction ninanire 32:5 na 6. Uravyumva? Aravuga ati mugende muti kandi afise inka n'indogoba n'imikuku n'ibitungano b'abahungu n'abakobwa. Muti none adutumye kubikumenyesha mugenzi kugira ngo agirirwe akagongwe imbere yawe. Izo ntumwa zigaruka kuri Yakobo ziti twarashitse kwa mukuru wawe Esau, none araje kugira gute? Kugusanganira, kandi azanye n'ingabo 400. Yakobo acaranduka umutima arihebura,
maze agabanganya kubira abantu bari kumwe nawe n'imikuku n'amasho n'ingamiya, ati Esawu niyaramuka aserukiye ku muce umwe akawunyaga, usigaye wokira. Maze Yakobo aratakamba ati Mana ya sogokuru Abrahamu, Mana ya data Isaka, Uhoraho, siyo wambariye uti subira mu gihugu canyu no muri bene wanyu, uti nanje nzokugirira neza? Izo mbabazi zose wagiriye umusavyi wawe n'ukuntu utampemukiye, sinari imbereye kugirirwa na bikeya, kuko najabutse Yorodani uri nitwanje uru ruzi naruzabutse mfise utwanje gusa dukeya, none nahindutse imice ibiri. Ndakwinginze nunkize unkure mu maboko ya mukuru wanje Esawu, kuko ndamutinya yoye kuza akanyica n'abana na ba nyina, kandi ari wowe wambariye aguma asurinya, kandi ari wowe wambariye uti sinzobura kukugirira neza, uti nzohindura uruvyaro rwawe rungane n'umusenyi wo ku kiyaga w'isinzi utoharurika. Ariko ngaho iryo joro yabira kuvyo yari afise ngo abihe Esawu mukuru we nk'indamukanye, impene zivyara 200 n'amasuguru na 200 n'intama zivyara 200 n'iz'amasuguru 200 n'ingamiya zonsa 30 n'ivyana vyazo n'inka 40 n'amafizi 10 n'indogoba zivyara 20 n'ivyana 10. Abiha abantu biwe ubusho bwose ukwabwo, arababarira ati nimunyitangira imbere mujabuke, kandi mugende muhanye inta hagati y'ubusho n'ubundi. Abwira uwa mbere ati mukugwanje Esawu nimwahura akakubaza ati uruwande kandi uja hehe, nivyo ushoreye nivyande, uheze umwishure uti nivyo umusavyi wawe Yakobo, nindamukanyo ni juste bonjour. Uravyumva? Nindamukanya kurungikiye databuja Esawu, uti kandi nawe nyene ari inyuma yacu ariko araza. Maze abarira n'uwa kabiri n'uwa gatatu gutunyo nyene n'abashoreye ayo masho bose, ati ukaba ariko mubarira Esawu nimwamubona, kandi muvuge muti mbere n'umusavyi wawe Yakobo ari inyuma yacu, kuko yiyumviriye ati reka ndamugire gute, ndamuhoyahoyeshe indamukanyo ziki zinyitangiye imbere, mpeze mbone guseruka imbere yiwe, kumbure yondeka akampangaza. Nuko izo ndamukanyo zimwitangira imbere ziragenda, ariko we arara ngaho iryo joro. Uravyumva? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwira umuntu muco ati Yakobo yaragowe kwe. Reka ndagusubiremo. Baza umuntu akorera umugore wa mbere 7 ans. Sivyo? Mwese izo fiançailles ntimwozemera. Dora tubona ngaha abahungu abakobwa babwira ngo rindira ngira mezi ishuri ngo munga cyangwa je pasteur je shobora kumurindira. Uravyumva? 7 ans umugore wa mbere, 7 ans umugore wa kabiri. Uravyumva? 14 ans atasarere afise. Uravyumva? Imyaka mike arikoreye, Imana iramuhaye amasho, aratunze, agize umukuki munini, agize ibikoko byinshi cyane, agize ubwoko bwinshi bw'ibikoko. Ariko kandi igihe yategerezwa gusubira iwabo, kuko yari yarakoshereje mwene wabo, yagomba kugira ivyo amuhaye nka reparation. Afashe kuri twatundi yakoreye, aratumanyuye, aduhaye Esawu. Mu yandi majambo, ubuzima bwa Yakobo yabayeho akorera Labani, kandi yabayeho akorera Esawu. Ariko ikintu nkunda ku buzima bwa Yakobo ni iki? Nuko yarakoze ibishoboka, yaragwanye kugira ngo asubire, yarakoze ibishoboka byose kugira ngo agaruke muri ca kibanza c'umugisha. Yari yaramaze gutahura ko yahushije, yari yaratawe ko agomba gukosora, ariko kandi ubwo yagomba gukosora, yagomba gukora ico no kwita reparation. Bwana asifiwe sana. Aha hantu rero niho nshaka kurangiriza gatoya mpagaze. Abakristo benshi hari igihe bitahura mu madecision bafashe mabi, akagomba gukosora ibintu. Ariko niyo ugombye gusaba ikigongo umuntu wagiriye nabi, cyangwa umuntu wazurumye, cyangwa umuntu watevye kwishura, cyangwa umuntu watevye kugirira ico wategeza kumugirira, cyangwa umuntu wahemukiye muri engagement, ugasanga iyo ugombye kubikosora ugomba kubikosora nk'umuntu atrisha. Kuko abantu b'Imana baribwira ngo no ngo je narasavye Imana ngo birakwiye, ko nasavye Imana ikigongwe birakwiye.
ariko ngenda kubwira uno munsi ngo gusaba Imana ikigongwe ntibikwiye, kuko hari igihe bigusaba kuhepaha kuri wa wundi wagiriye nabi, akumva yuko uje kumucira bugufi, akabona yuko mu buzima bwawe uhokonesa ko hari ikintu kibi wakoze mu buzima bwawe, ukamwereka yuko hari ikintu wamukoreye, ukabimubwira ukavyatura. Ega Imana irakubabarira, ariko kubabarirwa n'Imana ntivyanleva responsabilité ufise ku buzima bw'ujya muntu akiboshwe n'ivyo wakoze mu myaka iheze, akiboshwe n'ivyo wakoze bitagenze neza. Ugomba rimwe na rimwe no kuza imbere y'ubuzima bwiwe ukamubwira ati ndabizi ko naguhemukiye hano hantu, ndabizi ko nakubabaje hano hantu, nukuri ndagusavye ungirire imbabazi. Iki nico Yakobo yagerageje gukora, ariko kandi kimwe mu bintu bintangaza, ndabona Yakobo atanga ikiguzi co gukosora ivyo yagenjeje nawe. Hari igihe kenshi Imana igukosora ikakwigisha, ikagutahuza ivyo ugomba kugarukamwo, ikagutahuza ikibanza wahushije, ikagutahuza ingingo mbi wafashe, ikakwereka ingene ugomba gukosora. Ariko kandi abantu benshi barabi ikiguzi bagiye gutanga, agaprefera kwigumirira aha hantu muri uru ruhande, aho apfuma yemerera gukubitika hako yemera gutanga kijya kiguzi. Ariko ndakwankurajije muri iyi minsi turiko turasenga, ndakwankurajije muri iyi minsi turangiza umwaka, ngo nturambigwe no gutanga ikiguzi co gukosora ibintu. Haleluya. Iki ni gihe cawe cyo gukosora ibintu, iki ni gihe cawe cyo kumanuka. Hari igihe usanga warashitse, hari abantu usanga mu buzima bwabo barimanitse, barigize abantu batagize gute. Imana ikamubwira ngo jewe ndaresista abantu bishira hejuru, kandi je fais grâce aux humbles, ndagirira neza, ngirira ubuntu bwanje abantu baciye bugufi. Imana ikakwereka ingazi wamaze kwimanikako, ikakubwira ngo we peke yako. Hari abantu kera badukubita, ari aba grand frère ngo jirete hapa, jirete hapa, jirete ukazana umutwe gutya, akubwira ngo agakubita inkonzo, ukazana umutwe wawe umeze gutya, akubwira ngo uravyumva. Hari igihe Imana ikubwira ngo jiteremushe, uravyumva. Urabona wewe nyine bikagusaba kari wewe nka wa mugabo nka Zakayo ukuntu yidugije hejuru ku giti, Imana ikagusaba ngo iyambura ico cubahiro wiyambitse kugira ngo jenda kwambike, ariko sinzokwambika wabanje kwishiriramwo. Uravyumva, iyambure ivyo byose wigize je ntakugize, kuko je iyo ngomba gukora simvanga n'ivyawe, ariko kandi ndagomba kuba suri yuko ico uzoshika ko zaje nzogwishikanako. Hari ivyo wishikanyemo, hari ivyo wishizemwo, ukoresheje manipulation, ukoresheje amayeri ufise, ukoresheje ubwenge bwawe bubi, ukoresheje amanyama yawe, ukoresheje influence yawe, ukoresheje gikenye cawe, ukoresheje ubutunzi bwawe, warishikanye warijanye muri ibi nibi. Sije ndabigushikanyemo, manuka. Abantu benshi Imana bashikanye muri ico gipindi ca kujiteremusha yo peke, aho rero birabagora cyane, birabagora. Ariko kandi ni test ya humilité ku buzima bwawe. Uravyumva, ugomba kumanura. Uravyumva, Yakobo wenyene arisubiza mu murongo, ariko ndakunda Yakobo. Uravyumva, amaze kwisubiza mu murongo, amaze gutahura ibi byose, Yakobo yareka akora iki? Yareka akora ibishoboka byose kugira ngo agarukane ubuzima bwiwe i Beteli. Yesu ashimwe cyane. Agarukane ubuzima bwiwe hehe? I Beteli, hahandi yaboneye Imana, hahandi yaboneye ubuntu budasanzwe atigeze kubona mu buzima bwiwe, hahandi yagiriye experience idasanzwe. Hajya ahantu hose muri ivyo bintu byose yareka arakora, uravyumva, niho yagarukanye ubuzima bwiwe, aravuga ati ndagarutse. Muribuka yuko igihe ca mbere Imana yaragendeye Yakobo, ariko yazindutse mu gatondo yirukanka muri kuruse ziwe. Ariko mwibuke yuko ariko arataha agiye guhura na Esawu, Yakobo yarafashe Imana gushika na umumarayika aba impressionné. Umumarayika aravuga ati jewe umuntu twaregeze kumuvizita igihe kimwe i Beteli, yavyutse mu gatondo yirukanka vrema, ntiyigeze atwitwararika vya hatari, ariko rabuye ukuntu ariko aranigana nanje, nuko yari yashitse ahantu atahura yuko ubuzima bwiwe bwahushije. Yari karagira bilan yiwe akabona combien yahushije, ariko aribwira mu buzima bwe ati Mana nshoboza ngarukana ubuzima bwanje muri ca kibanza twahuriramwo. Imana imugirira ubuntu. Yakobo plus tard aratebagira gute? Agarukira hano hantu. Ndashaka kurangiriza kuri iyi verse ya conclusion Yakobo aho ubuzima bwiwe igihe yahura na Farao. Urashobora gusoma Genèse chapitre 47 verset 8, hein? Genèse 47 verset 8. Haleluya. 47 verset 8. 48 ku murongo wa kangahe? Ku murongo w'8 n'uw'icenda n'uwa 10. 47 verset 8. Farao bamaze guhura, Farao abaza Yakobo ati imyaka umaze ningahe? Sivyo? Yakobo yishura Farao ati imyaka y'ukuyerera kwanje, surinya kuyerera kwanje. Imyaka y'ukuyerera kwanje ku isi ni 130. Iyo myaka mbayeho ibaye mike kandi mibi,
ntingana n'imyaka ba sogokuruza bamaze mu minsi yo kugira gute, yo kuzenzagira kwabo. Haleluya. Yakobo ahezagira Farawo, araheza ava imbere yiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo imyaka yanje yo kugira gute, yo kuyerera, uravyumva, ni 130, kandi iyo myaka mbayeho ibaye mike kandi mibi. Yesu ashimwe cyane. Apana Yesu ashimwe cyane ko imyaka yabaye mike kandi kaba mibi, ariko kandi iki ni ikimenyetso c'umuntu igice kinini c'ubuzima bwiwe yakimaze mu kibanza kitarico. Iki ni ikimenyetso, iyi ni langaje y'umuntu, igice c'imyaka yiwe, uravyumva, naho yari yarahezagiwe ntiyigeze yinjoyinga umugisha w'Imana nkuko bikwiriye. Iki ni ikimenyetso c'ururimi rw'umuntu, uravyumva, yahushije intumbero y'Imana ku buzima bwiwe. Ega Imana ishimeye ko kwiherezo yamugarukanye ku murongo mwiza, ariko nawe narafise trace y'imyaka mibi yagize, ihagaze ku mashwa mabi yagize mu buzima bwiwe. Haleluya. 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 Amina. Nta muntu numwe nipfuriza yuko mu busaza bwiwe azovuga ngo imyaka yanje ni 80, imyaka yanje y'ukuzerera, kandi imyaka yabaye mike kandi iba mibi. Iryo jambo vraiment Imana irikure muri conclusion y'ubuzima bwawe. Imyaka yawe igomba kuba, uravyumva, igomba kuba imyaka myiza. Yesu ashimwe cyane. Igomba kuba imyaka aho wishimiye cavuyemo. Yakobo yaragize conclusion, arabona yuko basekuruza Abrahamu, base nka ba Isaka, yarabonye ko bagize ubuzima buri paisible, ubuzima bwiza. Ego bwari mw'intambara, ariko bwari bwuzuyemo ibitangaza n'ibintu byinshi byiza mu buzima bwabo, kuko batigeze bava mu kibanza cabo c'umugisha bari Kanani. Ndarangije ndakubwira ngo muntu w'Imana, kora ibishoboka byose mu masengesho yawe, ariko kandi menya ikibanza cawe, menya ico Imana igushakako, menya ico Imana iguhamagarira. Ntaco vyo kumarira gukora ibintu byinshi no kuja mu bintu byinshi, ariko ni wamara guhishurirwa ikibanza cawe, ugikonsacre ko energy zawe zose, ugishiremo inkomezi zawe, ugishiremo ubwenge bwawe, ugishiremo amafaranga yawe, ugishiremo ubumenyi bwawe, ukora ibishoboka byose ngo ca kibanza cawe c'umugisha, uravyumva, kikubere vy'ukuri kibanza c'umugisha. Haleluya. 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 Amina. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Bashobora guhaguruka, bashobora guhaguruka. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Nikiye kibanza Imana iri kiragushakamo, nihe hantu Imana igomba kugukoresha, nihe hantu Imana igomba kubera umugisha, nihe hantu Imana igomba kwerekana ubwiza bwawe biciye mu buzima bwawe. Ngenda bibutse uko mwese mu buzima bwanyu muraba representa b'ubwami bw'Imana. Bwire umuntu mwicaye uti urepresenta ubwami bw'Imana. Bwire umuntu mwicaye uti uri ambassadeur wa Kristo. Mubwire ngo aho uri n'ubwami bw'Imana bugomba kuhaba, kuko Imana yakugize inzu yayo. Haleluya. Amen. Ubunya nizere yuko rero mwebwe mwese guhera muri indwi mugiye gutangura, nizere mwese yuko ndabona abanyamakuru bari hano hantu, nizere ko mwese aho muri hose abari muri domaine ya communication, abari nizere yuko aho muri hose, uravyumva, mwame mwibuka yuko muri abakozi b'Imana muri bijya biro musanzwe murimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana izoguhishurira icukora, Imana izoguhishurira inyifata, Imana izoguhishurira ijambo ryo kuvuga, Imana izoguhishurira ico gukora, ariko ukora ibishoboka byose aho uri, uravyumva, wibuke yuko nturi umukozi wa entreprise gusa, aho kandi userukira ijuru muri kijya kibanza, uzanye ivy'ubumana byose muri kijya kibanza. Haleluya. Imana iguhezagire, udugije ibiganza vyawe, dusengere hamwe, duhamagara Imana, uvuga uti Imana nshira muri Beteli yanje. Haleluya. Nshira muri Kanani yanje, garukana ubuzima bwanje Kanani,
washobora kuba uri umuntu umaze iminsi uja muri hirya no hino, uja hirya no hino, uja hirya no hino. Washobora kuba uri umuntu ubayeho mu buzima utaguwe neza, uri muri frustration, wumva ubihiwe, wumva ugize gute. Atari za ntambara z'abantu b'Imana bacamo kuko abantu b'Imana tugwanywa canke Satana twanka, ariko bivaye n'ingingo mbi wagiye urafata, hagenda habura ukurikirane situation iba mbi kuko bifatiye kuri decision imwe wagize kandi tabayeyo. Ako kandi ugaruka uvuga uti Imana garukana ubuzima bwanje ibeteri, garukana ubuzima bwanje ahantu, nshoboza gutanga ikiguzi, nshoboza Mana yo mwijuru, nshoboza. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu turagushimiye gitondo ciza, turagushimiye Mana yo mwijuru iminsi wabanye na twege Mana, utwigisha Mana yo mwijuru, ukorera hagati yacu, wakira amasengesho yacu Mana, tugutura imitwaro yacu Mana, tukubwira Mana mu ijuru biremereye ubuzima bwacu Mana, tukubwira Mana ivyo twifuza kubona mu kuboko kwawe, ivyo twifuza kubona mu bitangaza vyawe, ivyo twifuza kubona mu bushobozi bwawe, ivyo twifuza kubona bihinduka mu buzima bwacu. Ndagushimira Mana yacu igihe cose Mana yacu uduhamagara kandi ukatwumva, igihe cose udutumirira ku meza yawe. Ndagushimira ivyo dusanga ku meza yawe, ndagushimira ivyo dutegurira, ndagushimira ivyo tugaburira, ndagushima Mana ivyo twereka, ndagushima Mana mu ijuru uburyo duhaza, ndagushima Mana mu ijuru uburyo Mwami ku meza yawe hari indya ziri diversifiye, ndagushima ingene Mana ku meza yawe hari ubwoko bwose bw'indya Mana mu ijuru zihaza ubugingo bwacu, zikuza ubuzima bwacu, zidukuza Mana mu mpwemu, tugakura mu gutahura umuhamagaro wawe, tugakura mu gutahura ubwami bwawe, tugakura mu gutahura ivyifuzo vyawe, tugakura mu gutahura inzira zawe, tugakura gutahura Mana mu ijuru ibitugize Mana mu ijuru n'ivyo duhamagarira. Ndagushimira Mana ko watugize umugisha, ndagushima Mana ko watugize umugisha ku bantu benshi, ndagushima Mana ko waduhamagariye Mana yo mwijuru nkuko wabigenjeje Mwami, waduhamagariye guserva, waduhamagariye gukora, waduhamagariye gucika abakozi b'abandi, waduhamagariye Mana yo mwijuru gukorera ubwami bwawe. Kandi igihe cose dukorera ubwami bwawe, igihe cose dukorera inyungu z'ubwami bwawe Mana, twisanga turiko dukorera abantu, twisanga turiko dufasha abantu, twisanga turiko dushigikira abantu, twisanga turiko dukomeza abantu, twisanga Mana yo mwijuru Mana turiko tubera umugisha ubuzima bwa benshi, twisanga Mana yacu turiko dukorera ibirenge inkomezi zacu n'ubwenge bwacu. Ndagushimira Mana igihe cose twizira ijambo, ndagushima Mana uburyo wajyaguye, uburyo wari twigishije ko, ndagushima Mwami Yesu abantu baryakiriye, uburyo wabihishuriye, uburyo ushishikara kuvugana nabo ibirenze ivyo tuba twavuze, ushishikara Mana kuzana conviction. Mana ndasenga ngo ushishikare kuzana icemezo mu buzima bw'abantu bari hano hantu, ushishikare kuhokwita muhemu yera, ushishikare kuhokwita abantu kubw'ubwami bwawe, kugira inyungu z'ubwami bwawe, ushishikare guhamagara abahungu n'abakobwa, uhamagara abakiri bato, uhamagara abakuze, uhamagara abantu bo mu buryo bwose Mana yacu, kugira Mana mu bwami bwawe bagira uruhara mu bwami bwawe, bibi implique mu bwami bwawe, bagira igikorwa mu bwami bwawe, nibaba abantu bicaye. Ijambo ryawe rivuga ngo igihe wagarutse ugasanga abantu wahaye itaranto, bamwe wasanze bayigwije, abayigwije Mana warabongeye ku byo bari bafise, kuko babaye abakozi wishimiye, kuko bagwije itaranto yabo. Ariko Mana yo mwijuru abayicaritse Mana wabatse nabike bari bafise, kuko Mana yo mwijuru bicaritse ingabire zawe, bicaritse umuhamagaro, bicaritse ingabire, bareka kuzikoresha kugira Mwami ngo zigwire zungukira abandi. Nico gituma Mana yacu ntahura neza yuko ico duhamagarira ikizogira umunezero wacu, ikizogira uburyohe bw'ubuzima bwacu Mana nigihe cose mu buzima bwacu, Mana mu gitondo, Mana mu ijoro, Mana mu ndwi canke mu kwezi, nigihe cose ubuzima bwacu buriko burakorera inyungu zawe. Mana shoboza ishengero, Mana shoboza abantu bawe, shoboza bumvise iri jambo, shoboza Mana mu ijuru umuntu wese ari hano hantu, umushoboze Mwami kwitahura, umushobore kumenya identite yiwe Mana mu bwami bwawe, kugira Mwami bikunde nawe nagukorere. Kandi Mwami Yesu abone umugisha w'abagukorera, kuko aho uzoba uri, aho wicaye Mwami niho n'abakozi bawe bari. Kandi Mana mu ijuru uzobaha icubahiro, kuko Mwami baserviye interesi wawe. Urakoze muhemu yera,
turahezagiye indwi tugiye gutangura. Mana ndahezagiye umuntu wese ari hano hantu, ndahezagiye Mana abakozi, ndahezagiye abanyeshuri, ndahezagiye Mana mu ijuru abafise imigambi n'ivyiyumviro bitandukanye. Mana ndasenzegera ngo uzubashoboze Mana aho bari hose. Mana ingene bamwe bafise amahorasiyo n'abakozi babo, abandi horasiyo bafitaniye n'abana babo, abandi horasiyo bafitaniye n'abagabo canke n'abagore babo, abandi muri horasiyo z'akazi Mana, abandi horasiyo n'abakiriya baserva. Mana ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana ushoboza abantu bose kugira uko bifashe, ubatahuze mwami kukurepresenta, ubatahuze Mana kuguhagararira mu bikorwa vyabo aho bari bakorera Imana ibihe bidashira, kandi bakora nk'abakorera Imana izobahemba mu ijuru, aho bazobika ubutunzi bwabo ibihe bidashira kandi bakavyambikira ibisibo. Ndavuze ngo izina ryawe nirishigwe hejuru ubu n'ibihe bidashira. Amen, amen. Haleluya. Mani bahezagire amasengesho mu gatondo, amasengesho ku mugoroba muri indwi. Mani bahezagire kandi bagire neza. Ramutse umuntu mwicaranye mubwire uti ambassadeur wa Kristo. Haleluya. Mani bahezagire, ibagire neza, ibakomeze. You never let me go. You never forsake me, Jesus. Jesus. You never let me go. You never forsake me, Jesus. Jesus. You never let. Byabiseke biri ngaha, byabiseke